Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabara mukije nshuti bakunze ibiganiro kuri DFTV uno mutsire mukaba muri kumwe na Digne Delicia hamwe na Ntare Clovis nkuko rero twamatubigenza muri Fast News. Ibintu biba bikomeye cyane. Hari amakuru amazimisi arengana kumbuga ngurukana bumenyi bivanye na Miss Kugasaka nkuko mwabibonye amasanamu abantu benshi baridoze bavuga ati batanze amahera make abandi ngo bimeduku Clovis waba wabibonye gute? Yes, tugerageje kuraba ku mbuga nyinshi zigenda zigiye zitandukanye mbese ku bantu benshi b'abastari benshi bagiye baravuga amajambo agiye atandukanye ni Miss Kugasaka havuzwe ko amajambo menshi babaye dufaranga ataho dufatiye bamwe bazingiwe amaboko mu muzu ivyo byose ni imwe tugiye guca hirya no hino mbese tugerageze guhamagara n'umwe yagerageje gutunganyira higanwa Digne Delicia. Jewe rero murabizi yuko je ntabankunda ibintu by'ububeshi abandi mengo babifasha ukundi abandi barenganijwe ibiki jewe no munsi ngira mfate ndamutelefone MC Panda ari we asanzwe arongoye Panda Entertainment aduha umuco kuri ibi bintu biriko biravugwa hirya no hino ku ma réseaux sociaux kumbure hariho n'aba diaspora nabonye biyemeje amafaranga yuko bohereza Miss Popularity 2020 umbiriza Clovis ndagusabye unzanire telefone ngaho onye mushiremwe n'utindite dukwiye kubera ndabona wifi ngaha anyo kwa DJ Fanny ino papa yuko tuyikoresha ibintu nk'ibinye sivyo no dukora umuti turabara mu MC Blaze amukije cyane ni Digne Delicia muri DFTV. Ego Digne Delicia n'amahoro. Ego n'amahoro nkaba nari kumwe na mugenzanje Ntare Clovis dusanzwe dukorana reka nawe baramutse. Oui, turabaramukije CEO wa Panda Entertainment. Turabaramukije cyane Clovis. Murakomeye umeze neza ngaho mu gisagara ca Ngozi. Turashima n'inkunda Maria. Tudagiye kure ngo tubatevye twashaka kubabaza ibibazo kimwe canke bibiri canke bitatu umuntu mbere yo kuduha umuco kuri evenement mwatunganije Kugasaka. Ego. Miss Kugasaka. Ego. Twagira tubaza ubwa mbere ikibazo cya mbere twakeneye kubabaza eske ukuntu mwatunganije evenement ubwo mwashizemo ego ningene mwipfuza ko ibintu bigenda ko bariko byabaye mukabishika ko umuntu mbere zayo icyambere turashima Imana yuko n'ibyabaye byose byabaye kubwayo kuko twari twakoze cyane ingufu twatanze twarabonye yuko byabaye gusa kuko igiteramo cyariwe ibintu biragenda neza uko byari bikwiye kuri 98% twaba tubifite. Okay. Nkabana nifuje kubaza ikibazo kigira kabiri tugerageje kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi hose ni MC Panda Entertainment bavuga yuko kumbure agashimwe kumwe mu bahiganiwe Miss Kugasaka ko bakatashimishije abarundi n'abene gihugu kubwawe ubivuga ku ikiga MC Panda. Ikintu cya mbere mu Burundi ni kubera bihutira gukritika gusumba gutera intege ibiba byabaye kuko kaya gashimwe hoba ari abigeme bariko baravuga ati ko bari gakeya niho cyo bari kibazo kuko abo bandi bari hirya kandi kuko nakuno babashizemo kuko imbere yo kuvuga ibyo bintu abantu bavuga ati mbega dina terere cyugira kimwe cyo kibazo kizo hama abigeme bari bo baradyuka rakabona twashizeko kuko byari bisanzwe biri mu masezerano ariko ni bonus twashyize ko Miss Popularity twashyize ko jeudi kubera cyo birazanye n'ukuntu twako turaba ama like n'amashares yo kuri Facebook ndavuga ati no kame ntashaka umwe afite abafans benshi bagasanga ntazofeza na projet yiwe neza cyangwa kubishirira neza ikatubwiza ngo Miss Popularity amafaranga yakure ku mufuko kugira ngo natashobora kuba umwe bajya batatu azurase gutwara batanga gashimwe ka Miss Popularity kabe nk'akantu tumuhaye nawe genda kwisuganya mu dukeya twabaze. Yes, dukeneye kugununganiye Digne Delicia kuri icyo kibazo yarakubajije kwaragerageje kumva imigambi bagerageje gushikiriza aje amafaranga mwabahaye murabona ko bashobora gushika muri ya migambi canke muri bijya bashikirije nimubona kumenga mwamwara abafatiye amaboko imugongo aje amafaranga barunse aje amafaranga hari mu kwa gatandatu kandi bajya bigemeje bari baje guhiga amafaranga hagiye kuzogenda gukora amazi wabo kuko itwara miliyoni na 10 nta n'imwe cyane nta higanwa nari muzojamwo uruhu ngo kwa 10 bitagoye atari amahiganwa manini cyane gusumba
donc ajya amafaranga sayo kubafasha gukora ayo maproje ega gusahiriza ariko kinini kirimwo ni kuba umwigeme mufite nanjye tuba tuguhaye tuyo no kuzoronka ubundi buryo bwinshi buzogufasha gukora ayo maproje yawe neza mu gihe ukisamaye ko ugashyira ingufu ugakora Tugerageje kuraba hariho umuntu yoba novuga ati atari mu gihugu cy'u Burundi yoba arashikirije yuko ashaka gufata imiliyoni 2 aheruka kuronka bazongereze kuri ujya Miss Popularity kubwanyu nk'abantu batunganije rya higanwa rya Miss Kugasaka mubivuze kwiki ikintu ca mbere turi abantu twese kandi dukomoka ku Mana igihe cyose dukurikiza ijambo ry'Imana bavuga ngo icyo tangishije ukuryo ukubafundi kumenya icyo byakoze kuko gutanga ikintu ukajya gupibira yuko watanze nta rukundo rurimo kandi kubanza gukritika hama mu nyuma ukavuga ngo ndafite don yo gutanga naho ni byiza kuko iri bari bigize amazi abishe n'uwo mwanya n'iryo cyo rivamwo n'ayaryoshe gutyo rero turabikumbe ni twebwe ubwacu twebwe turagerageza kuvuga mu mvugo nziza kugira ngo tubashe kuraba imvugo ikomeretsa mugenzi wacu uvuze ngo ndashobora gutanga ubushimwe mu gihe ihiganwa rya rimaze iminsi ariryo rikorera vuba cyonyine gushinga ukabwamenyekana igihe ukaba utashoboye kuzanye kugushinga ndabumenyereka ndagutangira kanabwongerezeko nta kintu gishobora waterereyemwo ukaca wumva yuko mu nyuma uciye ushaka kugira haba harimo interesi wawe ukeneye harimo urukundo rwa mumbegure ikigo rero dushaka twe turifuza yuko biraja mu muco abo bakobwa niba bari baje guhiga amafaranga mw'irya kompetisiyo ahubwo bari baje guhiga twiyo dushobora kushikana ku byo bifuza baserukira abandi bamaze n'amafaranga azoboneke. Yes, tugerageje kubakurikirana turumva ko muri ko muratanga inyishu zisobanutse nyimba atari banga nyimba mwaramaze kwegeranya ibyavuye muri rya concert mbega hoba hinjiye abantu bangana gute uburyo bwa bwarinjiye muri concert byo byifashe gute nyimba atari banga giwanyu abantu binjiye si bake cyane ariko maze kugera muri terme y'amamil umva ko bari amafaranga menshi abantu benshi cyane maze gupavena kuronka bamwe bari hamakeya bakabashika mu bihumbi birenga 2 baconka n'aba VIP bose bateranije bose bakaba bashika mu bihumbi nabone ibintu bikeya cyane n'ibintu bitari biheruka ingozi umusho ishobora kujya muri terme ya mil hano ingozi biragoye cyane urumva tuvuge ko mwashitse mu bantu 4,000 barakabakaba ngaho MC Panda tugerageje kuraba imbuga ngurukana bumenyi zawe biboneke yuko hari ikintu cyo twitega muri Panda Entertainment ni kihe gishasha inyuma ya Miss Kugasaka two kwitega vuba cyane turasungura yandi ma section ya Miss apana Miss Kugasaka ahubwo Miss ya Regional. Okay. Yes, tugerageje no kuraba ingene evenement yagenze hari umwe yagerageje kuvuga ati jewe naje nje gusaba mu ntumbero yuko nogerageza gufasha abana bo mwibarabara mu kubafasha mbese mugabo muri event baragerageje gushira amaboko yanje inyuma nibashira amaboko yanje imbere kugira ngire publicity ico cyo mukivuga kiki biravana kuko urashaka kuyivuga mu ugasanga kuko mu bintu byo gupresenta project impaka ngo biba bisaba project bunze kuyimetriza uyumva neza ari abantu bumvise ahantu ho kuzopresenta ama project bace bari ahantu abantu bashobora kuba cyangwa genda kuvuga bute yabose kuvuga n'ikibazo avuga ati genza fasha nabo barakaca bagategura bafasha biciye mu gihe cyawo doba bakwibuze hehe donc uzo bikora gute urashaka karisha cyane umva nicyo naho yiba yavuze project nziza urumva naho uwo mushira imbere kadashobora kuyoyiha ya nibyo cyane reka tubashimire cyane MC Blaze kukanya mu DFTV murakoze cyane Delicia murakoze cyane Clovis kadushimire muri rusange DFTV murakoze cyane kudufasha gutanga umuco ku bantu ariko baribazwa bimwe na biriya kwiganwa ryacu yego murakoze cyane mugerageje kumviriza neza iryo nijwi rya MC Panda asanzwe arongoye Panda Entertainment nukuri kwa Mungu jewe aho naco mfise ndosubizamo kuko ndibaza neza yuko yatanze umuco ukwiye kuri ivyo bintu sinzi nka Clovis ukuntu yavyumvise yes yagerageje kwisigura mu nyishu zumvikana kandi n'umuntu yagerageje gushira ibintu byose ku mugaragaro abavuga mu bandanye muvuga ngo akazabandanya gakora nkuko mwabyumvise mwitegurire gishasha urumva yuko atari Miss Kugasaka gusa mwitegure n'ayandi ma event agiye atandukanye so mukaba mwari kumwe na Dinye Delicia mu nyubako za DFTV mu kiganiro cyari Fast News inkuru zitarashira amaguru hasi so
Clovis rashaka kusezera abakunzi ba DFTV. Yes, reka tubasezere bakunzi ba DFTV mwe mwama mutuba hafi imisi yose tuributse kugira subscribe, like na commentaire tubandanye kubana nk'umuryango munini uko tumaze kwaguka cyane. DFTV. Tunda juhudi.